ubugingo budashira rero niryo jambo rigira indwi muri ano majambo indwi twariko turarabira hamwe. Twabonye ya majambo avuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi arirwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Imana yacu nihimbazwe. Ijambo rya nyuma niryo tugomba kuvuga ko rivuga ngo ubugingo budashira. Uyu mugambi w'Imana rero utangurira mu rukundo rw'Imana ukarangiriza mu bugingo budashira. Imana yacu nihimbazwe. Icyaha igihe cinjira mu isi cakwegeye akaga, cakwegereye akarambaraye abana b'abantu, kuko cabakwegeye urupfu. Novuga ngo umuntu wese ari mu isi aba akwegewe urupfu, akwegewe gupfa, kubera yuko burya byari byanavuzwe yuko nibahirahira bagakora iby'Imana yababujije batazobura gupfa. Rero icyaha cinjiye mu isi cadukwegeye urupfu, ariko urukundo rw'Imana rwoga igihe rwinjiye mu isi, urukundo rw'Imana rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Rumaze kuza mu isi rwogo ntigwatuzaniye urupfu, ntigwatuzaniye gusinzikara, ahubwo rwaduciriye icanzo kidushikana mu bugingo budashira. Ni ukuvuga urukundo rw'Imana rutaraza mu isi, urukundo rw'Imana rutarigaragaza ku bana b'abantu. Muri izi ntambwe zose zagiye ziraba Imana igaragaza urukundo rwayo ku bana b'abantu, nta nzira, nta bundi buhinga, nta yindi novuga ngo solution yari ihari ishobora gushikana umuntu mu bugingo budashira butaremwa umubabaro. Ariko urukundo rw'Imana rumaze kuza rwaciye icanzo, aho twari duciriwe icobo kitujana imahonero, kitujana muri gihenomu, kitujana mu muriro w'ibihe bitazoshira mu gihano tuzohanwa hamwe na Satani. Urukundo rw'Imana rwogo rwaciye ruza ruducira icanzo kidushikana mu bugingo. Uwemeye guca muri ico canzo yaciriwe n'urukundo rw'Imana, aho rwashizeho kondisiyo ivuga ngo uwizera uyu mwana w'ikinege ntanze kugira ngo apfe ku bwanyu, apfe mu gishingo canyu, amaraso yiwe ayabacunguze mwebwe abanyabyaha. Umwizera, uwemera kuharigwa ibyaha nawe, uwemera kwatura ibyaha byiwe, uwemera kwakira ingabire y'agakiza, uwemera kwakira iyi ngabire ivuye mu rukundo rwa jewe Imana yanyu, uwo ari we wese, uyo muntu azoba asubiye kuba restore, azoba asubiye gusubizwa ubugingo budashira bw'umunezero nari narateguriye abantu. Imana yacu nihimbazwe. Ni ukuvuga mu yandi majambo, urukundo rw'Imana rwaje kugira ngo ruburizemwo wa mugambi Satani adufise ko wo kugira ngo adutandukanye n'urukundo rw'Imana, adutandukanye n'iby'Imana yari yaduteguriye. Imana yacu nihimbazwe. Bene data, n'ano majambo rero twariko turabira hamwe, twabonye ko ijambo rya mbere rivuga ngo urukundo rw'Imana. N'uno murongo twasomye uvuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi arirwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ijambo rya mbere tubonye rivuga ngo urukundo rw'Imana. Ijambo rya kabiri naryo rivuga ngo abari mu isi. Imana yakunze abari mu isi, ntiyakunze imisozi n'amashamba kuko ivyo ntivyaremwe mu ishusho yayo, ariko Imana ifitiye affection, ifitiye urukundo rudasanzwe twebwe abari mu isi. Tubonye rero yuko ijambo rya kabiri rivuga ngo abari mu isi niba Imana yakunze
kandi ko urukundo rwayo rwatumbereye abari mu isi bose, na jewe na wewe ata n'umwe avuyemwo, hatitawe ho kuvuga ngo kumbure ubusumbasumbane bw'abantu, abafise vyinshi n'abatabifise, abize n'abatize. Oya, urukundo rw'Imana rwatumbereye ishusho yayo. Iyo shusho nayo ni ishusho y'Imana yashize mu muntu yaremye, ikamuhumekeramo impwemu y'ubugingo. Ijambo rya gatatu twabonye rivuga ngo gutanga, rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, naryo iryo jambo rya kane. Gutanga ijambo rya gatatu, umwana w'ikinege ni ijambo rya kane. Tubonye yuko urukundo rw'Imana rwayishikanye ku rugero rwo kwemera gutanga umwana wayo w'ikinege, kuko urukundo yadukunze twebwe abari mu isi atari urukundo rw'akarimi gusa gasoza, atari urukundo rwa sherisheri gusa muga bikagarukira ngaho gusa, ahubwo ari urukundo rwemera gutanga n'iby'agaciro bidasanzwe. Nejo bundi umuntu avuga ngo ndagukunda, dukundane, tugire niko muri imigenderanire y'urukundo, ni umugenzi wo ku ishuri, ni umugenzi wo ku kazi, ni umugenzi kumbure cyangwa unashakane n'urukundo kumbure ngira ngo rw'abakeneye kubakana. Icitwa urukundo rwose niba gisuzuma ugasanga ni urukundo rutikura, azoba ari ay'akarimi, ruzoba ari ubw'uburyarya niko novuga, ruzoba ari urukundo. Kubera urukundo rwama ruherekejwe n'ibikorwa byo gutanga no kwitanga. Ijambo rya gatanu twabonye ari ijambo rivuga ngo uwumwizera, ni ukuvuga uwizera Yesu Kristo wa mwana w'ikinege. Ijambo rya gatandatu ndaryo twabonye ngo uwo ari we wese, uwo mwizera uwo ari we wese. Ijambo ry'indwi rero rirangiza n'amajambo indwi twavuze ko dusangira muri kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi, mu gice ca mbere ca rwa rukurikirane rwa bya biganiro twataziriye Noheli nziza. Kino gice ca mbere rero twise urukundo rw'Imana ku bantu, gisozerwa n'ijambo rivuga ngo ubugingo budashira. Imana yacu nihimbazwe. Imana idufitiye umugambi wo kuduha ubugingo budashira nitwemera tukizera Yesu Kristo, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga uyu mwana wayo w'ikinege kugira ngo aze aducungure, kandi yaraducunguye. Maze ngo inyuma yo gucungurwa, inyuma yo gutanga umwana wayo w'ikinege, haba hasigaye ibintu bibiri gusa. Ni icy'uko uba uri umuntu yaremwe mu ishusho yayo, hanyuma ukemera kwakira uyu mwana w'Imana